Hello ladies and gentlemen, banywanyi ba Kazoza Design TV, turabahaye ikaze kuri Kazoza Design TV televiziyo yanyu. No musi rero tukaba tuza kubashikiriza conference de presse yagizwe na FEBABU, Federation ya Basketball yo ngaha mu Burundi, aho yari yaramutse itumako abamenyesha makuru kugira ngo ishobore kwishura ibibazo abenshi muri bo bari bafise. Abamenyesha makuru bari bashoboye kuhashika bose bararose umwanya wo kubaza ibibazo nyamukuru rero byagiye biragaruka. Byari ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere cari kijanye n'ikibazo ekipe ya Dinamo iheruka kugira mu nkino za BAL. Ikindi kibazo cari ikibazo cagumye kigaruka, cari ikibazo kijanye na miliyaridi 72 bivugwa yuko zanyurujwe. Kurikirana inyishu zagiye zirashikirizwa zitanzwe n'uwurongoye Apotre Jean Paul Manirakiza hamwe n'icegera ciwe. Koze cyane je nibaza ko namwe musanzwe mukurikira ibera mu Burundi. Sinza kuvuga ikiganiro ngiruka kuba nakibonye kuri Indundi n'ahandi. Muna ko ariho abarembesheje abarundi babwira bati kijya kibazo cyashikiye Dinamo tuko turagikurikirana. Nana namwe baremeshe aho tugeza nibaza ko turajyama. Ari naco gituma turi ngaho ngo tubanze tubabwire ko tuza kubikurikiranira amwe twese. Gusa ico nobwira abantu bari kwatwumviriza, ibi bintu by'ubusimbira hamwe, umuntu afise nimero umengo yo kwandika mu ivyo ashaka, birononera abantu. Ibintu bice mu nzego zibijejwe, ko iyi ntambwe twagezeko tuyikesha mwese, si ya federation gusa, ni y'abakunzi ba federation, ni y'abashikira federation, ni y'igihugu cy'u Burundi, ni ya mega journaliste, ni y'ama sous-ensemble yose agize igihugu, kugira ngo tube une unité nationale. No saba vraiment ko twebwe tuko turakora tukurikirana iki kintu, hari ubushikiranganje, hariho seno, hariho federation, ico kibazo baracicarira bagatora inyishu. Bavuze ati tuzokwitwara. Ushikana masaha la federation irandikira. Nibihano numvise mwavuze, nibihano mwasomye mu ikete rya Dinamo. Nabwo ari ikete ryandikiwe federation. Ushikana masaha la federation iraba notifier. Ucavuga ngo none nayo itaraba notifier navyo muri ko murakora. Ariko twoza ngaha duhagarariye abantu. Tukaba twicaye atatuko turakora. Mugabo ibikorwa byose ntibija ahabona. Yoja habona haje amakonklusion meza cyangwa amakonklusion aremesha abana bariye. Ariko ibikorwa biko birakogwa kandi tuguma tubona ko bishobora kwabaza neza. Udushikikire mumwe wese icashoboye agitumbere agiterere federation igishikane aho kugwiye gushikana. Mbere ubuni hanageze yuko aho gusimbira hano. Hari hageze yuko abatera bose bari muri basketball tuja hamwe. Yawe intambwe twari tugezeko nisubira inyuma tuyibyaze umusaruro cyo biterambere ndamo. Nimbaza ko nakwishuye mwabyumvise. Tugende kuri question ya audit harabaye inama itariki 27 z'ukwa mbere. Inama itarangiye kubera ko bitakunze ko twiga turenganje two kwita kwemeza ibigize ama ordre du jour ibiri kucoza kwiga uyo munsi. Ibiyago byatanguye mu masaa 6 cyo gihe byaheze nko ma 17h 18h gutyo. Atari dushitseko mugabo turagira ico dushitseko kivuga kiti Assemblée générale qui est souveraine irasabye ko habaho audit. Je kubinyereke narayanse kuko ntabwo yari kurikije amategeko. Mugo baravuga bati kuri bikorwa byabaye turaguhaye 90%. Mugabo reka duhinyane kubera ko audit au niveau y'amategeko ikorwa
na abo tukwita abakomiseri au compte. Abakomiseri au compte nabo bemezwa rimwe mu nama rusange bita assemblée générale ordinaire. Iyo nayo iba rimwe mu mwaka. Mbere n'icizere uko twaje tubanzanye kandi batorwa na président de la fédération hamwe na bureau hamwe na comité exécutif bari kumwe na Maria Bayi turapresenta ariko ntibyakunze bacasaba yuko byo turabyemera hacajaho umugwi ino kwita comité de suivi babiza kuja en collaboration avec le coordinateur exécutif wa fédération kugira ngo batuzanire icegeranyo bihereye mu ko byogenda jewe munyemereye comme amategeko n'ibyo twashitseko byasaba ko coordinateur exécutif wa fédération ariwe akorana n'uwo mugwi abanze atuyagire bikeye wamukoze icyo cyatumye mbere n'imitima y'abarundi benshi n'abakunzi ba basketball ihungabana cyane hari abavuze bati no munsi imitima y'abantu ntiri hamwe kubera urukino rwa basket tutazi uriko ruraja nivyo ikibazo cya Dinamo cyaratubabaje twese aho turi twarababaye cyane ariko igikuru nukuraba tujehe uno munsi kw'ikibazo cyashitse Dinamo yaritabiriye inkino za BAL cyambere mwamenya nuko tugeze mu nkino za BAL umusponsor ntabwo abari akiri igihugu cy'u Burundi kuko iyo ekipi isohotse kenshi usanga ifatwa mu mugongo n'igihugu igafatwa mu mugongo n'abayisanzwe bayifasha ariko igeze kuri uriya rwego ibigeze aho ifashwa nyene na BAL rero mu gufashanya atezwa kubaho amasezerano ayo masezerano rero niyo yabaye bwa mbere arakorwa hagati y'umugwi wa Dinamo na BAL cyo mumenya nuko umukinyi ageze muri BAL bavuga ko ari umuprofessionnel ntabwo asubira kugaruka gukina kuri cya kibuga cyacu ajya ku departement ari umukinyi ageze ku rwego rwo hejuru kandi gukomeye ayo masezerano yabaye hagati ya Dinamo na BAL twe muri federation twamenye dutevye byarumvikana kuko yari amasezerano ari hagati ya BAL na Dinamo ivyarimo rero twarabibonye mu nyuma twarabonye cyane akadusovye ariko kasovye n'abarongoye federation yuko batamenye umwambaro bazokwambara kuko no masezerano nta birimo handitswe gusa yuko bazoshikirizwa umwambaro bahashitse rero guca match ya mbere iba naho twabona yuko umwambaro uri ko Visit Rwanda naho nyine tumenyeshejwe n'abarongoye Dinamo ikibazo rero kiba kivuye aho niho tugerageza gutora inyishu ariko mwarabonye yuko match ya mbere bayikinye kandi twaranezerewe kuko baratsinze baranabakeje duhereye ku mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'abandi bantu benshi barabakeje bakina bafutse kajya ka Visit Rwanda ariko match ya kabiri ntibabemeye icyo bamenya nuko match ya mbere yari yabaye valide nibaza yuko icyo kibazo aho cyari kirengeye cyane rwose federation cyari kirengeye rwose ku buryo cyabaye ikibazo kidatore inyishu gusa muri federation cyarondereye inyishu mu mpande zose z'igihugu inyishu rero yashoboye kuboneka ni zijya inyishu mwabona ishirahamwe rya basketball ryazanira rungika kuko zaba ari inyishu zivuye mu nama n'ingingo nibaza ko nanjye nashobora kucishura sinzi ko twashaka